Umwuga wacu guys ntiworoshe ariko uroroshe kuba ukunda ku muntu awukunda uroroshe kandi yiga kwakira ikije akiga guheba ikigiye. Yavugwa yuko cyane abantu dukunda kugaragara imbere ya kamera amajwi yacashika kure turakunda kuronka abantu abasheri abashukadazi cyabasuka mami baba diaspora Kuba twagiriza just abizi imbere ya kamera tuko turidandaza oya ariko bivana n'intego ya buri muntu ariko twe tuza kugira mu tubage umuntu faking ubuzima uko ala nina faking life yanje nzobura na ya taxi mbure wowe ucumbona ko jewe tayo nobura kubera kwa kuntu nkwiyereka kwa kuntu nsa kwa kuntu nzana ni byiza basi kuda faking life kugira umuntu amenya hagufashiriza yahura afise imodoka yiwe kumbe niyo yakoze. Hariho n'umujournaliste umwe mugenzi wacu akora akazi nk'akadukora twumva ko ari karishura ivyo bari baramuhaye donc yateye ivi yagenda gute n'ivyagenda neza uno munsi ngo ariko yishura amafaranga aca ikintu cyose warahawe n'uwo musheri wiwe ariko aracishura donc urumva ko yarawe yafekinze life aryoherwa mu bintu bitari ntuze yivuga ko si ya Fanny Lavine na Nolas bamwe barabafana abandi babatera amabuye hari abavuga ko Yaganawe TV. Shalom bakunzi ba Yaganawe TV munkune ndabaramutse mbahe ikaze ni karibu mbahe mwaramutse namwe bivanye mwese ahahereye nije Alandi kumace Aland the first kaju gato gatuje kuzukuri ngarutse kuri Yaganawe TV amahoro y'Imana rero abane namwe mugubwe neza mu biganiro bitandukanye bwiraca kuri Yaganawe TV mbazi ndakwibutsa ko mushasha ugire subscribe kugira ibiganiro bizera gushikira bimota ubu shasha en plus de ça ntibagire kugira partage kugira usangize abandi ibiganiro bwiraca kuri Yaganawe TV mu buryohe bwavyo ntibagire kugira like kugira utwereke yuko ibyo dukora bigushimisha commenter n'ikibanza twabasigiye mu gudushikirizaho intererano igisabo canke ivyumviro reka twigarukire nyezina mu biganiro bye bitandukanye murabona ko nta DJ nyene kenshi mandiko nibatumira gatandukanye uno munsi ndikubona mutumire umwigeme mwiza cane umwigeme akeye umwigeme ashashanutse reka mbanze ndamwe ikaze ni karibu atwidondore yongere aramutse abakunzi ba Yaganawe TV ndagwa ikaze urakoze cyane yego salut bakunzi ba Yaganawe TV ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye aba diaspora nkunda ndabihevye so ku mazina yanje ni Nadia Beki Tuyisenge ndabakunda cane Beki karibu cane wisange mu biganiro vya Yaganawe TV urakoze cane bakunzi ba Yaganawe TV mbazi ndabibutse murabona ko dufite nimero nshasha ngaho kuri ecran zanyu kuri screen zanyu nimero nshasha twahinduye abakeneye kutwandikira canke abakeneye kuturondera ni nimero ya WhatsApp dukoresha muraza kwibona ngaho kuri screen zanyu mutwandikire ivyumviro bitandukanye canke igisabo cangwa intererano hose turabishura twamaturi ready 24/24 reka rero tugarukire n'umutumire wacu Beki umvuguwe neza muri Yaganawe TV cyane guys ndaryohewe kubona ngarutse imbere yanyu kubona ndi imbere yanyu nanje ndaryohewe no kukwakira urakoze rero abakunzi bacu ba Yaganawe TV twiganira cyane ku ubuzima tubayemo twebwe abamenyesha makuru ndabibukije gato ndababwiye kandi ndazi ko abakurikirana imbuga zitandukanye z'abarundi Beki nawe nyene ndimwo arimo mu bandi mubesha makuru tugiye kurabira hamwe surtout abamenyesha makuru ubuzima tubayemo turabira hamwe n'ubuzima rimwe mu bastari mugani tuza kwifokasinga ku bakinyi ba film ego twiherere ku bakinyi ba film twiherere ku ba journalist aho shaka reka twiherere ku ba journalist uyu mwuga wacu dukora ubona gute umwuga wacu guys ntiworoshe ariko uroroshe kuba ukunda umuntu awukunda uroroshe kandi yiga kwakira ikije akiga guheba ikigiye azite abantu benshi baratwagiriza yuko aba journaliste dufekinga ubuzima tubesha abantu twaba dusa neza kuri kamera mugabo behind
ya kamera ugasanga ibintu biragoye dutonze ku murongo wa bisi nuyana na kimwe rega it's okay kutuda umurongo wa bisi si bibi ya kuriko atari kosa kandi abandi bose babatonze kandi umuntu azokubona ngo utonde umurongo wa bisi nanyazo watondeye bisi none mvuga gutwera oya abandi baca bavuga ati uriya ndamuzi ni umuyutubere cyangwa umuyutubeze afise amafaranga menshi imbere ya kamera afise amafaranga menshi wayagiye gutondera umurongo wa bisi bazi ko dufise imiduga bazi ko dufise imiduga batara bitoro birimwo shaha hajya tuba twazize imiduga muhira na bitoro dufise guys bamwe rero nuvuga tuti badufata uko tutari bamwe tumuna dushikiriza ibyimvi na biriya bazi ko turonka amafaranga menshi nokuri ariko ubona hari yaho utotondera bisi ayadutunga nyine reka ndabibutse ko n'amaguru tugenda n'amaguru tukaha bisi bikanka tukagenda ayatuma tudasaba turayaronka yonyene ayatuma tubaho tutariko turatakambirana akaya ico ni umuga dukora dukunze si umuga dukora kora amafaranga kandi kugira tubashikirize ibiganiro canke tubashikirize ibintu bibaryohera turinda guheba byinshi niyo mpamvu abaza aka kazi kacu usanga amasapoti bayatanze biravugwa yuko cyane abantu dukunda kugaragara imbere ya kamera amajwi yacu ashika kure turakunda kuronka abantu abasheri abashukadari cy'abashuka mami baba diaspora ubu twagiriza just abizi imbere ya kamera tuko turidandaza ariko bivana n'intego ya buri muntu ariko twe tuza kugira mu tubaryohere tubanezereze hari umuntu ashobora kuraba ikiganiro ababaye canke atama information azi agaca avuga ati reka nje kuriyaga nawe mbe ndiryohera mbe ndatwenga mfise stress tireka nje aha ndaba gashaka habaye niryohere ubwenge bugaruke yatuza gutanga ibyishimo impanuro ibintu bigezweho ijambo rimwe turabavuga butumwa dushikiriza ubutumwa bwiye butandukanye kutitwenga nivyo dushikiriza ubutumwa bwiye butandukanye kandi abajournaliste twamatura abanyeshure en plus twaba nabigisha kuko turiga ivyo tuza kuza gushikiriza abantu uko ugiye kurondera makuru uburi kuriga hama ukaza kwigisha abandi habo bakwiye kutwubahira abamenyesha makuru turabantu duhambaye cyane turabana ducibwenge support yanyu nuyo kudushigikira mugasharinga link muyibonye ntimuyica amazi mukabiraba ama mukabiha abandi iyo niyo support nyamukuru n'iyindi nyene n'amana kuri screen hariko bankopo turagashira aka banko bw'inoti na cash murabivuze muragira kugira ntizoze abakunzi bacu kugira ntizoze muradutwenga ngo tondeye bus cyane ngo twa imvura babonye umuntu yikoreye television na kamera yugamye imvura munsi y'igiti urumva yuko ari ibintu bigoye muga hari abandi ba journaliste dukorana badutangiye umwuga imbere yacu twama twumva ivyabo bamwe bakaba bari mu ngorane iki bamwe kumva donc uvuga ba faking ubuzima babesha abantu ku buzima buryoshe barimo atariko butaryoshe ico naco ukivuga kwiki ama parsi nkunda umuntu faking ubuzima uko ala nina faking life yanje nzobura ya taxi mbure wowe ucumbona ko jewe tayo nobura kubera kwa kuntu nkwiyereka kwa kuntu nsa kwa kuntu nzana ni byiza basi kuda faking life kugira umuntu amenya hagufashiriza ugiye kumbwira ko ufise byose wama mu modoka wakotesheje ugaca uvuga ni iwawe ugakora ama vlog yirimwo hari abantu babayeho nkuko ukavuga ati imodoka ni iwanje hazogera igihe ubura aya mafaranga yo kuza kuyikora bacavuga ati bwa buzima bwarahindutse men yahura afise imodoka yiwe kumbe niyo yakora hariho n'umujournaliste umwe mugenzi wacu akora akazi nk'akadukora twumva ko ari karishura ivyo bari baramuhaye donc yateye ivi yagenda gute ntivyagenda neza uno munsi ngo ariko yishura amafaranga aca ikintu cyose warahawe n'uwo musheri wiwe ariko aracishura donc urumva ko yarawe yafekinze live aryoherwa mu bintu bitari vyiwe nawe ninde reka twimanira akabanga tuko turivuga reka naco baca umugani kwindi ngo agahuzu gacafire mu muryango
kamisego mu muryango uwo muntu nubwo tutamuzi ariko biravugwa kandi benshi baramuzi umusheri wiwe yari yarabimuhaye yego sinzi ngire vyagenze mba barahebanye mba wahevye uwundi ati kumevye zani vyanje uyu ni afeke inze life man umva batamufashije baramufashije none urose reka sinzi ko ari umushuga mami sinzi ko urose mu diaspora nawe uri umuji uri ngaha mu Burundi karonka mu diaspora akagutamwa akamodoka akagutamwa ibintu kenera bya buri munsi hamuhisemwo kumuheba nyimba mwashwanye shawo umuntu wo mu diaspora ntiyemera aci abimwaka ebana bagize liste kuva ku mavuta ya reka rero twigarukire cyane twivire mu bamesha makuru twavuga nitwo bimara tuje cyane mu basineaste b'abarundi ndabizi ufite inshuti uranabizi cyane niyo mpamvu hanini nshaka uzogira ko ico bivuze ko cyane uno munsi sinema ndundi wewe uyibonahe imeze gute yifashe gute sinema ndundi jaho ngeze birashimishije kuko basugitangira bari bazi ko abantu bakina sinema ndundi n'abamaraya n'abasambanyi n'abantu batwara abagabo babandi nimboregwa donc nta gaciro babaha ariko aho bigeze buri muntu kugira nige araraba film buri muntu byananiye kubaka araraba filme kugira abone conseil batanga impanuro batanga n'abantu batari bazi ko bakora ubukwe biba abagabo babandi ariko siko abantu bama mu divorce n'abantu bama mu divorce niki baba bazi ko umuntu yagize divorce wese acaja gukina film niwe yacaro nkundi mugabo de baje yacaja gukina filme ngo kugira twari uyundi mugabo w'uyundi muntu ariko uyu munsi siko biri ubu mwabahaye agaciro niyo mpamvu aranimvuga ati gihe kigeze Imana irigaragaza ushobora kuba ukora akazi kagayitse bakakubona ati we naje uzovamwo ariko shaho ubiha umwanya Imana igendera bihindura fresh ugasanga ibintu bigenze neza ubu uyu munsi abakinyi ba filme nibo bantu bariko baratera ivi nibo bantu bariko barakora mariage nibo bantu bishimanye mu rukundo rwabo bavuga ati wow coma nkamera nkaba nkujya mu kinyo wa film nkagira mariage nkiki basi uyu munsi nibo bari kuri level uvuga ati respect bitandukanye ivyo myaka yahera barabona difference abaciriye imanza abo bakinyi ba film uyu munsi nibo bariko baravuga ngo salamu alaykum rero babiha akanya si byonyene n'ibindi muzobibona niyo mpamvu nkunda kuvuga mani ubaha umuntu akiriho agikora ako kazi kamwubahire ntuzi Imana ibyo yamushizemo ntuzi ejo hiwe niba waramushaye kari katoriyara arakugira nawe ubone ko ubuzima buhinduka ugasanga kandi twe turafekinga life muri filime kandi ni byiza shobora kwigira umuntu yumve gabaje shobora kuba umusazi kugira mumenye abasazi mbega bahangayika gute twebwe ba mbere twobafata gute twobana nabo gute mbega umubonye ntiwamutera ibuye ntibavuga abasazi ngaho bavuga bagendana indwara yo mu mutwe bagendana indwara yo mu mutwe uzi umusazi wamurengereye nibyo ngo nikimugari ikiganiro nakoze camvuga ngo kurya muntu yari kimuga afite ingwara y'ubumuga afise ingwara y'ubumuga ko nabonye n'abantu bafise nabo nyine guhabwa agaciro nk'abandi wari kuravuga rero yuko uno munsi abakinyi ba filme bari mu nyishu bariko bakora mariage meza amakouple yaho turayabona hari n'icyo bita solution couple turazibona kandi ni bombe ziraryoshe mugabo naho uvuga ngo bariko bashimira hari n'abandi babatega iminsi ngango naka nagize mariage bazomera nkanaka rega bose si ngombwa bakuvuge neza basi nk'urugero solution couple nyene solution couple niyo ntuze ivuga ko si Fanny Lavine na Knowless bamwe barabafana abandi babatera amabuye hari abavuga ko Knowless ke hajya bagaragaza urukundo imbere ya kamera
ariko ngo indani ngo Fani niwe yakoye Noraske niwe amuganza niwe avuze ijambo ryijana haraba bazi ko ntibazi mu rugo wabingene bimeze rero ndakubwiye ati hari abadutega iminsi rero n'abadukunda rero ariko bavuga ko ari we yiganzira umugabo niwe yamukoye ya Noraske yaje atakintu afise umva hari abantu meni bajeje kujajinga ubuzima bw'umuntu canke gucafuza ubuzima bw'umuntu muri make uba wewe nyene hamugakora ibibona ubyibona bigufitiye akamaro canke bifitiye akamaro n'abantu muri rusange reka rero tuje no ku bikorwa vyabo turabiramo amafilme ndundi uno munsi hageze par rapport y'ibindi bihugu mu misi amafilme yo twarabacana amafilme mu Rwanda no muri Tanzania ariko no munsi ubona ko ifilme ndundi abarundi bakora zikurikirana ko raziha agaciro aba promoter bakora promotinga ifilme ziwacu mu Burundi ubona hari kihahidutse iki hanihe strategy iri kirakorwa kugira ko filme ndundi nazo zihabwa agaciro filme ndundi zirahabwa agaciro ubu kare jewe je nta bintu by'amaflash nza gufatisha ariko mu rugo barabifatisha ubu mbona bagiye gufatisha ubuzima amafilime atandukanye yo ngaha mu Burundi kare je nabona bagira agasobanuye bakagira inyarwanda bakagira n'intanzania canke zirya zibihinde muga uyu munsi mbona bariko bashiramo amafilime ndundi menshi cyamvuga ati wow ibintu biriko biraza fresh kandi sigenda zibategeka oya kuba bazi nyene n'ingene bazita byo birahagije kuko ugiye uzifatisha ubabwira title yazo byo biba bihagije tubona ati uya natwe turiko turakunda ibyacu no mu muziki uzoraba sinkunda imiziki cyane ariko nta muziki w'ikinyarwanda ndumva ubu nta muziki oya mwino misi ho ariko bavuga imiziki y'indundi gusa imirundi twatanguye bya mu mabisi umva arizo bavuga z'abantu twatanguye kakana ngo dukunde ivy'iwacu hama tubi kundisha abandi ego muri rusangi rero novuga nko mu kurangiza twavuze vyinshi twavuze kuba journaliste bagenzi bacu turavuga cyane no kubakinyi ba filme beki novuga ati tugire nk'ijambo conclusion kuri bose kuba journaliste no kubakinyi ba filme nk'impanuro canke nko kubakeza kubashimira canke uvuga ati ndabakebuye bo ijambo no bahereza ko ryo kubakomeza bo no kuguma vuge gute no kuguma bari mu mwuga wabo neza nkunda kuvuga ati ugihari biracakunda ugifise ubuzima biracashoboka itinya kugenda ukore kandi ukoreshe n'abandi kandi ubakomeze mu gihe rero wamenyereye icyo umutima wawe ukunda gikore utarabye naka utarabye papa utarabye mama utarabye umubanyi ugikore nk'impano yawe uzobona umusaruro muri ibyo naje sinogenda navuze akajambo no kwita nk'agasunika rugi kamere kuba journaliste bakunzi inshuti dusangiye uyu mwuga wacu muze tukore tukunze tutaravye ngo dufaking life ngo tubesha tugere gute canke ngo dukore ibintu bizoza gucafuza muri rusangi umesha makuru wese tubikore nakazi tubikore tugakunze kandi akazi keza n'umwuga twakuraga n'abana bacu mbere muze tukore tubikunze hama kujanye n'amafilme naho uno munsi filme zacu zamaze gutangura gufata ikibanza gikomeye cyane kurusha izindi dukunda ivy'iwacu dushikira biwacu hamba aba cineaste nabo baduha ibintu bimeze neza uko ni waduha ikintu kibi nta kibuza abari bugere abanyagihugu abanyagihugu baradino bajije ba mbere umwa ikintu kibi ntakiraba baza kuraba ivy'abandi mukore ibintu bizima tuzobikunda tubipromoting tubikundisha abacu mbere tubikundishe n'abanyamahanga nkaba Beki ndagushimiye nanje ndabashimiye cyane yego reka shimire n'abadukwikanye kuva igano gitangwa gushika gishike ku musozo ndabutse ko yari jewe Around the First na kumwe na Nadia na Beki Nadia mwari kumwe kuri Yaga Nawe TV rero unkundiye ndakwibutse dufite nimero shasha muri kubona kuri screen zanyu
mugende mutwandikira ce muturondera mufise ico mutwibutsa ntererano canke agashimwe ntibagire subscribe canke partage mu gusangiza ibiganiro abandi naho utamugana bwe bitandukanye bica kuri Yaga Nawe TV. Ciao ciao. Ni wo mutima ubwenge ni wo mutima